maze guma amaso mara imyaka 15 ntabona ndi ubona umwijima utamenya ukamenya ngo bwakeye yesi nabona guhumara imyaka 15 ntabona ndi imyaka 15 nagiye muri senari Gitega mara imyaka 15 ntabona uvuga ibintu bibiri byakuziye ko rimwe byose byanje wabona kandi wari nkuzi warukuye nari ntabona Baetienne ndabyuka ico gihe hari mu masaha ya midi 13h abandi barasohoka igipangu bo turagumana ko baba ahantu kwijabe muri centre yo kwijabe hama bo turagumana Etienne rero muri baba jene bose bari hajya wewe yaciye yisokoramo duca twicarana ahantu munsi y'igiti niho twaganiriye ayo majambo ari midi dusangira ifanta n'ibitumbura hama acarambwira ati wewe ati ndashaka yuko uzagira centre yiwawe kuburyo oya twari tukiri mu bugaragwa hariya Imana mu ijuru tubantu bagushikirize aho bakinzu muri leta kandi kenewe mwaka president mubonane amen kandi ukwezi n'ugwere mutabonanye sabe mubonana muvugane kuko ndabizi ko Imana guhezagiye biganzo bise vyiza kandi avyizera bajone bajournaliste Imana guhezagira cyane yo migasiga menda konye kuri televiziyo kuko hajya hari abantu babigira nyamba kuri ntuze ngo sonda surprise ngo ntumbazo yagiye ngo babigira ntumbazo ewe ngo bagavyona hanyene none umuntu wengi niyo nye beko abaza ba kigingi ikica kabiri ndashimira kiginga hari ntanyibuka from kandi akene ngenda yivuze mu ndonere ndasabye undone kigingi tuzoguhuza na kigingi genda kigingi asanga hanyene genda kene kigingi ujya nyene Yes nuko nkuko twama tubikora murabizi dutangura dushimira Imana data twese uri mu ijuru iyo ikomeza kubana natwe mu bikorwa bitandukanye tukoma dukora biciye muri Patrick Ngoga Foundation haruhande yaho ndahari nka Edison ndayahoze murazi ko turiko turabamenyesha cyane intahi zitandukanye z'abashanke bariya bagendana ibibazo na cyane by'ubumuga mugabo ari jambo Patrick akunda kuvuga ati buriya hajya umuntu amugara mu mutwe ati muga mu gihe umutwe ugikomeye umeze neza ibintu byose biba bimeze neza ariko bw'ivyo uramaze ko tumaze kugendera henshi Maramvya turaja izabwiza turaja hariya za Kinama ndetse n'ahandi n'uruguru za Makamba za Kibitoki gutyo ariko uyu munsi tibereye hano mu Ijabe twasanze umutamu wari imbere yanyu nako haruhande yuko afise beki imbere yiwe ariko urabona ko mu maso asa neza utipe urabona ko atagase nta kibazo yifitiye kibazo afise nico mugabo naco kuba afise Imana cyo kuba yaramenye Imana byose biba bimeze neza bitameze neza ndashimeze neza cyane ndivyo kandi sino kwidoga atangura widondora abariko baradukurikira kuri Patrick Ngoga Foundation je nitwa Nahimana Etienne abangendana ubumuga ico nifuza shimira mwene data Patrick Ngoga Imana izimuhezagire igikuru jewe nta bindi novuga byinshi cyane kumuhezagira kuko nico cyambere gikuru namushimira n'ukuntu arankoreshereza appareil yanje hari genda mu telefone nkamubwira ati genda ku kazi wagukore nta kibazo kindi kimushimira cyane kintu nifuza yuko yumva hafi mu mugongo akashikira ndakeneye umutahe udandaza imbere yuko dushika ngaho bwana Etienne numva shaka kumenya kahise kawe gato kugira ugeze nka niko wavutse canke byakubaye kukuze tumaze tuje muri histoire gato tumaze tuje muri kahise kawe gato amace twerekeza kurya bakunda kwita papa Patrick je namugaye niga mu ya kabiri primaire ndaja mu ya kabiri ngeje mu gatatu shira mugara ari mu 2005 mugaye mara imyaka 5 zindamye ndi mu gitanda cyose nagira aho nyine byose hagati wa mugajwe niki ivyamugaye sero bimenya kuko nagiye kuragira impene
ndataha nameze neza mu manatano ndagaruka ntashe kumusigira atatu cenda mugara biranka gose ubwo bukomeye uko nyene niko nyene kwatangiye kumugara maze kumugara kugura nyene bukomeye kwanje candamara iminsi mu minsi 3 canduma amaso maze guma amaso mara imyaka 15 aho ndi ubona umwijima buje ukamenya ngo bwakeye yesi nabona guhumana imyaka 15 aho ndi imyaka 15 nagiye muri senari Gitega mara imyaka 15 ntabona uvuga ibintu bibiri byakuziye ko rimwe byose byanje wabona kandi wari kuzi warukuye nari mutabona ubundi ndashimara ko mbona Igitega neje ugomba kumenya amadonido yanje ukumuja ku muganga yitwa Nzovu n'umuganga Apollinaire n'umuganga State wari banze muganga Nzovu niwe nyitwarika cyane uko Nzovu yenda kumiti ko kuvyuka ndavyuka maze kuvyuka mugabo sinashaka kwicara kwera ngaho mafigo mugabo maze kumenyera ndamenya ndicara ndambwa ntuzoga umukonyene nutavyuka birakuraba atuza kumenyera ye gushika umunsi ndatambuka meze neza n'uyu mwaka naragwaye kuguru warabizi mwene data gatuwa kumutse gute ndimo guhumuka n'amasengesho amasengesho n'amasenga abaganga abami imiti umwana ababwira ati imiti no muyima nasenga byose ni gusa kadusenga imana imiti ntacyo yakora yari amasengesho gusa amasengesho aguma akora hanze arabamizirema abanya penegoti no wasengera jesengera muri vivante niho wasengera n'icyo gihe niho nasengesho gihe mugabo nagiye gusengera ngera kwikinga Gitega biranga ko njya gusengera rero kubera ndabirashira biranga gose cyangwa aho nyene ndaza gusengera muhira bo abantu bose rero gushika n'ubu munyumura kumuka ndabona kubw'amasengesho mu masengesho wenda shimana ko mbona icyo nishimira Imana aho tubona neza nta ngorane n'usanze urenganyura rubona ndabona cyane ndashimana Imana ibigerwe icyubahiro cyane tuve ku maso twerekeze ku maguru navyo vyavuye biza gutwa ati kuri gukomeye niko kwatangiye kurwara kuri kwavuye gufatwa gute hanyuma kwatangiye kurwara hanyuma gukira gute uko gukomeye niko kwatangiye kurwara niko kwatangiye kumugara hazamwe ibinyanya byinshi harimo ibinyanya byinshi kurazinga amaguru sameruko arazinga ama yose arameze uko yose n'amafatanye ameze uko mugamba maze gukira rero hanyuma ukugurwa gusha kwisima Igitega wiswasha kwisima ariko bafise imigozi amabuye amezuku afi n'umugozi indani rero maze kuza umugozi indani bashaka amabuye bavuga ngo namabuye uyu wayazi amabuye amezuku afise nakantu uku bayangyamikako maze kuyanyemeka ko muganga Nzovu arambwiye ati uyu mwana iyo bumuzana karaba yarakize niwe mwamwishi mwiga abavyeyi ati rero ko utu umuntu yarakanzwe atiyo muzana karaba yarakize gende fata uko nyene ko nari nkiri umwana ntaje namenya mama wanje ataha mama wanje arantaromuka baradukurikira batazi gukangwa bavyaha habaye gukangwa bavuga yuko ngo bari isato caje wicaye kumugina isato rikataje gushoka utazi vyari byo gusa ni isato y'ikuzimu ko bavuga ngo isato y'ikuzimu gashanga ucumugara niyo nango nahuye nayo nyumva ntavye nabone navyumva ko nyine ku bavyeyi bari babizi namenye uko nyene hanyuma bakubwiye ko iyo bagutwara kare wari gukira abaganga baca bakitwararika gute ngahe Gitega nukuri abaganga hari umudamu yaratwa yitwa Detrice yatwara aho nyene yagwaye inyonzo ngiye bamunzi uwo mudamu ndamushimira handi kandi ayivuge sinze bamwita izina umudamu mugufinya yatwara senari n'ubungo harashahari jewe niyambwiye ati uyu mwana kazogira ingorane mwabaganga mwese shamugira ingorane wamenga asize amavuta n'Imana iyo mba nyitware ku munsi ndani ivyamwa ikintu cyose kila kitu azama cyose ntacyo tuzinanye uwo muganga Nzovu nawe yanyitware kwamenga ni umuvyeyi wanje yanyitware ko nyine misi yose yanyitware cyane rero gushika umunsi nta bindi birebe novuga atari ivyo ngenda huru umuga bwanje nubwo nyene ubanye gute mu buzima bwa misi yose ubayeho gute ko ariko baradukurikira hari gihe baca bibaza bati mbe uyu muntu twagusanze ahantu hameze neza bigaragara ko mu byo waciye mu byose wamaze kwiyakira
ku kwiyakira vyakujemo gute n'impanuro agira uhabwa n'aba canke bariya ko hari n'abandi bakenshi baca bagira bati okay jemeze ku mugabo reka nje kwibarabara gutega mugura abana we ko utari kuri iyo level uri kuri level yo kurondera uri kuri level yo kumva ko ahubwo mbona mengo ubona hanura canke wona remesha n'abasanzwe bakomeye gusumba we wabibaye mwo gute je mu kubibamwo sinige nje gusabiriza mu ibarabara sinige nja gusaba umuntu ngo ndamusegereza mu ibarabara je no mbashonye ndabwira umuntu yana amafaranga ya ngeje wanje canke hari umuntu uvuga ati nta mafaranga afise mpa mahera yo kurya jewe ndio ndayo sinja gusubiza je nta kazi afise mugaje byase bazi ngo milioneri afise amafaranga menshi kubera ukuntu keshi iyo mvuye gusenga cyane ryama nkaruhuka kwanje yego nari nagize kudandaza mu isoko mwijabe hama isoko yo mwijabe aribomora cyandahomba ariko nubu ngo basuye kudandaza sizi ko mwabonye kioske ngaho ngomba gushaka umuceri n'ibiharage uyu mwene data no telefone yakanje bati ingia ni imana inyugururiye hari mu gitondo kare nabonye mu gitondo beshi musi nibiki ko janda muratura mukanya gusa kandamutsa musi nibikambyange ngende ngira navuga ati mana we wakoze iriya nizokinga kubikora rero reka ndamushimire cyane gato mwahuye gute papa Patrick mwahuye twaye Patrick twahuriye kuri kumuyindi Japan One Love yari nga mu Kigobe amwirohero no twahuriye eba umugenzi cyane gushika nubu ndamubwira agera mu mugu ko nyene nkora protein ndamubwira tumbiriza je sinkene yuko uzogumuka ngaha je tukamubwira ndeka sinda kwivuga je urabizi je namubwiye ati nyemwe muri kahise namubwiye ati nyakubaho uyu musi ukorera abandi izo wikorera sinkene gumukorera abandi kandi mo tukugiramwe bayiguhedereka bayiguideni sinzi ko vyawe ko nyene ntavyonze ariko cyo saba sinzi ko yari iwe ntabyo narinzi namuragiramo ubwo ati nyambata ari iwacu atari wawe sinkene kuzubona giye n'amaguru ejo bakubwira ati urufise imodoka warahombye aho yasinkeneye natwe nabwo no musi tudafise amafaranga dukene ko nawe tuzamura musi tubeho natwe mu buzima ikizere kirenze gisunikwa ni wewe rero wewe bandanye ivyawe Imana ikuje imbere uyu munsi bagiye bugare muri Japan One Love uyu nyene aronge mande One Love aguha umutabu utanguza yuzu yamusubita zamuze ntavyonze je sinzo kene sinkene kumenya sokerezanye nkene kumenya yuko mbona uteye imbere ufasha bagenda muga bagowe imfuvyi n'abapfakazi bahiriwe bisigaye Imana mu ijuru ikururanye Imana guhezagire ubu twamenyanye akufise amajambo bigaragara nkaho umengo uri pastor canke bishop canke apotre muri eglise ufise horiye je muri eglise vivante eglise doja bikwijabe yo kwa pastor wacu Edimo Kivuye jewe ico nkora bashaka kumubwira ngo senga Imana hanigiye pastor wacu Artema apfungwa apfunzwe ndagana mu yati mbira je namaze gushika wambonye naje nagiye afunga muri page jewe naje singene ku umunsi ushaka kurarayo ngo nkene kufungurwa abagupfunze uyu munsi bagiye kumaramara abategetse twari kumwe bambura ko nivugira ngo uyu muntu Imana afise niyahe ntibamenye yuko pastor Edimo yasize amavuta Edimo Kivuye ntavyo bamenye kuko Edimo Kivuye hari umunsi byagenze gute umunsi wa gatatu yasiga amavuta abantu bose akabasiga jewe ndaguma nicanye nyuma ya bose ngende nyuma ya bose bahetse ngo Etienne naho Imana uzokuvuma Imana izimuvume uzohezagira na Imana imuhezagire niryo jambo yanyatuye ko kandi ureka biwa okujya yiwanyu bagutaye mu ibarabara uyu munsi uzotugwa nabandi uyu munsi ku munsi wayeho atayiwanyu kugaburira ugarwa nabandi uri ntukene kuzwa umugaburirwa dukene ko Imana iguha ivyo wawe kandi ndakwifurije Imana iguha inzu y'uwawe kujya muko yakujyamitse kwisima mukuru wawe Imana iguha inzu kujya muko wanyegeje kunyamika kwisima hasi panze mu buyenze kandi abivuge ariko haca umwaka imyaka ibira honde bati ukunye njyamitse hasi bikaze kazohagarara nambwiye ko nyene ntamaje namubwiye turavukana ariko Imana mu ijuru izo nzamo ntazo gusaba indaro nawe uzakunda aho iwanje fisi kino gihe none aho ba ni wawe ni wanje ndahawe n'umukuru y'unya kwigendera Petero nkuru nziza arambwira ati wewe raba ahantu uba Imana kusinda kuvuga ituma kibanza nyira citwa nibanga rero ndabivuga aha rero ya mavuta wasigwa na Edimo Kivuye haragukurikiranye nageze no kubona mukuru y'ugiye ryambaye monye Petero nkuru nziza nyakwigendera ryari ryambaye tubonanye ndashimira keri nkuru nziza yo mushirikare nyabwa kure cyane kurya bagiye gukina kuri Tampete ambwira je sindakwiba papa genda mubonane umunsi nyari ngiye kwivuza mu buhindi
muhindi ndagenda kwivuza dukoresheje amafredi mafashije dimo kivura mu kuri gihugu ndagijya ryambere je nurinde kuva mbaho ariko ndashima Imana kuko mbe ngaha sije nabikoze harano bamugaye turi kumwe ngaha babifashijemo bangwanya abantu benshi barangwanya cyane ariko Imana mu ijuru yaravuze nta murahindura ideni na kimwe kibaho uyu munsi cyituma uyu munsi ndabagira ikintu kimwe mwige aba journaliste Imana izihezagire mwige aba journaliste kuko mwege muko murakora ibintu je mpandaba kuri ntuze TV irya TV ntuze ngusenga ntuze spies mbari bayo kujya gakengera kimba naraje baje abantu nzo babona ryari gana ko bataza kungenda nane ndababone nkumushinga intayi wanje basi ubwo je ibintu muzo mu bimpe umuzo mu bimpe ntuze muri farashi ndashima n'uyundi mu generale akura muri hajya amunuze uteruja impande kwa David kuri messe office umujenerale w'umusirikare muzo nagiye kunda passport turahuwa ndamwete mutamuri wacanyibuka jewe narakize meze neza tikara gushimira ngiro wafashije duhore mu pezese kwa president nkuru nziza kihari kuri sinda kwibuka n'ukuri ndamushimira cyane na madamu wiwe Imana izibahezagira ambwiye ati udusengere umunsi rero tuvana mu biro bukiye cero indege aja muri Amerika arambwiye ati umunsi nzokunda tubonane mugaje ngene kuzo muri ntahe yiwanje niko ndashiye kandi umwanya bizokunda sinobora abantu bagende acanka Imana igendereza abandi none Imana yabazanye kandi kukwezi kw'icenda kwabera kwezi kumugisha kwabera kwezi kw'insinzi kwabera kwezi kw'amahoro Imana izibagire neza Imana izibakomeze Imana izibongera umugisha Patrick Nyakubaho Imana ikororanye Imana hezagira ivyawe nta kindi ifise norenza ku uyu munsi n'amasengesho muzo murangendera mugabo muzo murangendera Imana izibashoboze Imana izibagire neza yes nuko namajambo mazima namajambo meza turiko dushikirizwa na Etienne ubona ko araremesha yakagombye kuba ahubwo ariko arasaba indemesho mugani wagaruka mu nyuma karemesha kandi ubona ko atambukirana cyane ku muhezagiro yahawe na Edimo Kivuye rero n'abandi ba pastori batandukanye bahezagira abakiriso iyo kenshi umuntu yumviye na cyane yo ibintu biragenda neza cyane gusumba rero kano kanya turi kumwe na Papa Patrick wavuze ati nkibona telefone yo mu gatondo numvise umengo hari ibibazo bimwe bigiye gukemuka kandi umvise umengo hari ibibazo bimwe bigiye gukemuka mugabo ari hano kano kanya muricaranye Papa Patrick agendana ubumuga nawe uramubona kandi ari byinshi wamwatuyeko Papa Patrick iyo turi kumurabizi ngira utubazo twinshi hari ikintu yakirije ko Etienne ati twahuriye ahantu ndamwatura ko ibintu byinshi nimba ari imodoka ari nimba ari ibintu byinshi byagenze kujya nyene ego Etienne araheze igihe tumenyana Etienne tuziranye kuva muri 2011 hama muri za 2012 twarabakorera ama prothèse je nakora mu yindi shirahamwe aho muri Rohero hama Etienne yarakijijwe ari mu muriro Etienne abandi ariho abantu batibyizigiro iyo bahuye n'ikibazo cy'ubumuga mugabe Etienne siko byagenze nibaza ko nkantu yaba yaragiye kugwarira muri hôpital yaba ariho yakirijwe ko yaje ico gihe avuga ijambo ry'Imana kandi vraiment byari biryoshe hama Etienne tukaremeshanya tukayaga mugabe Etienne naje gusanga ari umuhanuzi urabona Etienne hariho amajambo ya abantu bose urabavura umukamukorera orthèse undi kamukorera prothèse Etienne cyo genda namukoreye orthèse meje kumukorera orthèse acanya twari twakamenyana cyane yaciye amfata ukuboko tavyukana twatagaze musigiti imbere jena nkabanzi ko abantu bagendana n'umugaraba harimo abantu baba escrocatoyi kagatipe tukaja kunchora mugabo mugabo tansanga nagakoze k'Imana my friend nagakoze Imana yarungitse vraiment ni numwa y'Imana tansanga numumarayika Imana yandungitseko ona hari muri za 2012 ishira 2013 hama jewe
nari ko mvuga nti gute nanje nazagira uburyo bwo kuja mfasha abandi yarazi ibyo niyumvira ko ntabyo twaganira byinshi aha nafite abandi bagenzi ndabiganiza nkabwa nti jewe frame nanje nifoke nzagira ikintu nanje nkahezagira abandi ko twafashijwe mu yandi masantre natwe tukagira yandi masantre tuzohora dufashizamwo bagenzi bacu Etienne twarirwana ngaho baje nko mu gatondo hari ukuntu midi zigera je nkabona gusohoka muri centre twakoreramo nkabona gusohoka nkaca mvuga ati reka je amahera naringira nje gufungura nguri amafanta n'ibitumbura urazi ibintu by'abajene duce dusangirira ngaho Etienne ndabyuka ico gihe hari mu masaha ya midi 13h abandi barasohoka igipangu bo turagumana ko baba ahantu kwijabe muri centre yo kwijabe hama bo turagumana Etienne rero muri babajene bose bari hajya wewe yaciye yisokoramo duca twicarana ahantu munsi y'igiti niho twaganiriye ayo majambo ari midi dusangira ifanta n'ibitumbura hama acarambwira ati wewe ati ndashaka yuko uzagira centre yiwawe ku buryo oya twari tukiri mu bugaragwa hariya Etienne naje gusanga ari umukozi w'Imana akomeye ewa arangira amajambo ati wowe uzoto babivuza ari babiri ofete hari Etienne hari n'uyundi ubu ni umupasiteri Murambya nawe acitse ukuguru yitwa pasiteri Tasien na Etienne nawe ico gihe rero niwe yatanguye arambarira ati wewe uzogira centre ati nawe uzofasha turiko dutonda ngaha nawe haraho tuzohora tugusanga iwawe udufasha none rabo no munsi byarabaye uwo Orteze yambaye aruka kuyikura hafi wanje amen una kiduga igitega kurondera Orteze aza kwitora cyane mu kigo yambaye baheruka kuyimukorera mu kigo yarantelefone ryarati wavyakira nk'umuntu ubifata ati umutipa kuba nkuko avuze ati ashaka kunchora amayirenganire umaze kubona bitanguye kuba reality wavyakira gute namuhamagara naratanze ikimazi Etienne narashikanye iyo umukozi Imana kubwijambo rikaba ucushikana yarashikanye nyamunsi naragiye aminota ya karani ngo ndashima Imana nace ngora araganda za kugura inyuma urabaha inyuma sindashaka isima cyamaze kambana ndekibi muri boutique ndako nzamuka pazo ndabwira abantu mu 1012 ndabiconkora kuko je nkene kurongora ngira umudamu wanje je singagama yicaye ngo arinde byo nzana nkene Imana impa umudamu mwiza umushera hari vraiment ndashima Imana ndinde yuko gusa bija mu ngiro bavuga yuko yego rero gusa ndarindiriye yuko bija mu ngiro nzobatumira jewe nzobatumira kandi ndakeneye intuze nyiri couple nyene uko nyene vuba ni mikro hogo rero Patrick Imana mwijuru ndabisubiyemwe yego hogo nasenze Imana ati Imana izi guhe mikro bashatse turavuga ku radio uko nyene nkuko nyene hogo ndakwifuza Imana igwe uburi radio yiwaye bayitwe tera imbere tera uje imbere ntutera uje inyuma iradio bayiko fondation uko nyene tera uje imbere ariko ntutera uje inyuma ubandanye ibikorwa by'Imana Imana ikuranye mu byo ukora amen ndakivuze radio nziza kandi etaje nziza yiwawe amen kandi abyizera ko Imana izobikora kuko iyi mikoni intango uko besho bahera mu ntuze bahera muri fondation ukaduga bivana kugira umunsi yahara ari ministère we n'umunsi watanga ugira iki fondation intuze yo gukora amaproteze ijya nyene ni rizina nyene ujoca uduga nimushaka kwindi zina sinzi ujo shikarogo yindi ntavyonze kuko bivana n'umutima ariko ndakwije uyu mwaka ntuzurangire uronke ahantu baguha nyambari mu rubiriza hariya kwa president nyambari mu itenga ariko nyamba mugadukene mu gisagara hagati abagena ntibaduge kuduga ntibaruhe dukene hagati ha centre ville hagira umuntu yitanga tangizo kujya atangizo bagapasa mu pastor no bitange baguhe voiture y'imodoka nziza cyabagwe parcera ariko kwifranda kwivuza imodoka nziza hamwe ni radio fondation y'iradio yiwawe amen uko ibintu Imana mwijuru tubantu bagushikirize aho bakinzo muri leta kandi kene uyu mwaka
perezida mubonane amen kandi ukwezi n'ugwere mutabonanye usabe mubonane muvugane kuko ndabizi ko Imana guhezagiye biganza bise byiza kandi avyizera bane journalist Imana guhezagiye cyane iyo migasigamye ndakubonye kuri televiziyo kuko hajya hari abantu babigira nyamba kuri ntuze ngo sonda surprise ngo ntumbaze bayigira hari ngo babigira ntumbaze ewe ngo bagavyona hanyere nkaba none umuntu wengi niyonye beko abaza ba kigingi ikica kabiri ndashimira kiginga hari ntanyibuka vuba kandi akene ngenda yivuze mu ndonde ndasabye undone kigingi tuzoguhuza na kigingi genda kigingi asanga hanyene genda kene kigingi ujya nyene ndamukene cyane bamwe ngo afise radio uramuronsa koranga muri Kazo FM ngo yiwiwe akorera ni Kazoza FM yavuye muri Kazoza finance je muri Kazoza FM bagize iminsi bariko baransaba ikiganiro tuzojana nawe wigiye gutanga ikiganiro ndakene Patrick tuzojana muri ico kiganiro tuzojana aha hariho mu journaliste yitwa Emerine yari yansabye programme ya Mercredi narafatiriwe mugabo iyi Mercredi yindi tuzojana nije nzogutora yego uko sigere kiba iyo ijya yonyene gusa nyere kiba nini inya yego madame agene nijya afise ibondo vyiza vuba yego yego bro nawe kandi rero Imana izo guhezagire amen Patrick je sinzi benda kubonye vraiment ndakubona mu mugisha yego kandi wewe ugiye kuhura na Putin kandi akubwiye hari jambo Imana yavuze jewe yambuye muri jewe bati ukuti nabado bibe biri nyuma yego hari jambo ajamo numvise ejo ku televiziyo ejo Kagame karavuga jenda hano yakashingira umuntu amugaye tabona uyu muntu amugaye ntaraje ko tuzobonana ubu twaraje tugenda kwa president hari Putin barabonana umuntu amugaye rero ndakwifurije yuko yego nturabye intamba biriyo yego wenda kugiza kuri uzokuri ibihugu byinshi amuga taruriya twatunga kugira ngo ejo vision Imana iri imbere yacu tuyibone yego n'atugura imiryango pati ariko nakivuga Putin bacishwe nace niyumvisha intambara ya Putin na Ukraine Sanibuka wa Mungu yari karambaza ngo none ngo ukora ama proteze ngo abantu bariko baracika ngo amaguru muri Ukraine namwe nati uko reka tumaze dukore ama proteze iby'iwacu pati hamwe baguha mission yo kujya gukora muri Ukraine yo muri mission yo kujya gukora muri Ukraine kuba ariko baragira ibibazo byo kurugamba niho cyayo je niyo muri Somali narayanse niyo muri Somali narayanse none kwereka abantu utajya no kuguruka umwe nsigaranye nako ibombi gutwara reka Imana ni gutwara ahantu turonderere heza ari ntambara we nturiyo ni babafata abo basomali babashira Nairobi mu gisagara canke babazane ngaho iwacu ushaka muhurira hari amahoro amahoro reka nta mabombe okay uzi gutwenza gahe rero karagaciyemo twagurya murari gukunde rero reka tugire yuko ibintu yuko je Patrick ndakina yuko yego je uyu munsi ndashaka kuzamuka kwera we nagize utanguza ushira mu gihe no tugwanya gusegerereza canze umuntu agomba kungwanya umunyemwara mugaye ntunze ngaha ndamugiye atumbiriza naye mugiye je ntawe n'Imana ngaha ahasaha bagenda rumuga ahanda hatanze indaro uyu munsi aribo turarana ngaha nabandi bagiye bishi baba rutanga indaro bagira umuga nta muntu wakomeje indaro oya negative naravuze yuko umunsi nkiri kuri yisi nzogwa imbere bagenda n'umuga Imana umuje niyo cabona ndabisoye nka mutamba umuntu akomeye ndashaka kumuha indaro ni misi 2 misi 3 mugo umuntu amugaye mbake ejo ndamwereka kazoza ngira zobaho apara kwa masabiriza ngo urumva ngo saidia papa muri ville je byagenda ibona muri venkumba ndashusha je muri misi sote kandi misi sote ministre burya ministre solidarité bariko ntuze na premana bambwiye Etienne dukeneye yuko wewe tuguha akazi urunda bagenda mu mugazo cyo kwigisha abantu basega mwibarabara bakwimi barabara vuma bigwarambira ngo je meze nabi ngo visibike n'imodoka mwe nabancungera umwe tuge twigishe kuko harimo abandi usanga bafise iminani bose igadacha bafise imitima ibiye ugaje guteye ibuye cyenda bagira ikintu kimwe kwikwana bikora ngisha mu giwanje nashende hagarika kubera bariko barangwanya wiramubwiye
jewe nzokora ivyo wanje kuko nasanze ibintu by'isange ari ngorane usanga ibyo ari iby'induru nukuri jewe vyuwa nka Etienne ari umuntu aza kumbwira ngo turabisangiye kutugiku ni machine wazitanze ngaha imashini wazitanze ngaha zibiri wazitangira hanye hane ngaho haraje umudamu yitwa Ataza Natasha ndaza uwo muzaka wa muri Kabondo araza umudamu tuwa muto amenga Natasha nyene araza arambye ture mwibarabara nko arama lift ndamu arambye ati Etienne wayo gute mize gute je bayo kuno urumbayeho bimeze uko tejo nifuza nimza ko dushikira ndafise agashiramo kagira no mugande kandi bitanga ubwa mbere batakoni machine imwe ndayibira mwene datuye babimenyereye ndamugira umwene datuye baduhe machine zibiri batakuzijyaniramo atani misirama zibiri guza ngo amafaranga yari yabo cyane batumvira ndabwira ku munsi dimanche ari takiro 27 zo kwindo ni mutari ku rutoke hejuru wotoye twageze muri Assemblée Générale ubu turi ngaha ukine kugurisha nagurishe bakene kubanda babandanje nta bintu byankeneye kurya genda mugurishe vywanyu mumenye mumvireho mugenda bacho bagenda uko nyene shemo cyanda hagarika byose uko nyene ngiye kwa note yari senye ku buntu kandi wari utaguye neza warabize imigisha ndayifise vraiment sinogira vraiment imigisha ndi nayo vraiment kaje abantu barankunda vraiment sindakubesha Mga rero jewe ikintu niko ndabona jewe ico ndiko ndasaba Imana ntimuze mugume ngaha gusa jewe ndabona kuri abakanyombya nabande PBC aba Patrick Imana izokezagira cyane je sinze kusindeka kuvuga mukozi Imana ndime kunda kuvuga ni wahezagira mwene data na uzohezagirwa ati je passer dimo natangiye nkuri imodoka ndi mekanike passer wacu David ndaruhutse ni wanyere hangene mbaho Joy munsi yego munsi ndashaka kushomereye ko amafaranga nahise kwa nafisi miliyoni n'amajyatano ndawuvyuzamo uve ndashomereye ariko ndizera ko Patrick azonzamura muri kioske ama na 500 nkore Imana izimufashe kandi bigene neza Joy munsi mbaye uko nyene ariko ndizera ko Imana izobikora yes twizere ko Imana izobikora kandi twese tubeyeho mu kwizera tugusanze hano sanzwe ubaye ni niteka ridasanzwe kubona ofisi wawe ndazi kenshi abakunda kugira ibibazo bazi ukwezi guheze badodora mwe bana ngo gira urabe ngo avance mu kwezi nguragukuyemwo cyane ikindi kimugabe cyo kwa Etienne cyarakemutse bimeze neza rero hamwe n'ivyo Patrick turi kumwe hano Patrick bakwita papa Patrick ivyo yakwatiye ko vyarabaye nibindi bigiye kuba ha ruhande yaho mu kwizera mugabo ikigeretse kuri ivyo twaje kugendera Etienne muganga umuntu nk'abantu twagendeye Etienne iyo bijya hose ugendeye umuntu aramubwira impamvu yamugendeye ndetse na message abamufitiye rero Etienne ari hano kanya ngaho mubwire impamvu wadodoye utadodoye ahandi Etienne yaragize iminsi atanyura kuri fondation hama ejo mura n'umugenzi wiwe ati none mbewe Etienne aramuherukana oya ahubwo Etienne ntindamuke ntimbari kwadaheruka ngaho ngo papa Patrick ngo bakwibuka ngo iyo amaguru yabo yagize ikibazo turatera inkuru nyene ndagani oya ni Etienne vraiment ntiburya hari ikintu ariko reka nzomubaze icariko hama acamwira ngo ariko ngo arubaka ngo ya kioske yo yakubwira ngo ashaka gushira mu ibotike nivyo ntatazayiheza ntatwaye umufuko w'isima na jewe urero hari udufuko twisima naje twabuseko narinshikanye mbaye ndashima mugani w'umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkuru ndakunda kuvuga ijambo rya Petero Nkuru nziza ndakunda kwivuga cyane rero nkunda kuvuga gose nkavuga ati uyu munsi kugira uyu munsi angendere nyakubahwa ni kwera Imana je namashira Imana imbere mukuru w'igihugu nakunda kuvuga ati ndakunda kuvuga cyane Petero Nkuru nziza nakunda kumbwira ati uze wibuke abantu bakoye baguhereza giye ntuzufate ngo agahimba 100 cyangwa 200 ucu ryama ngo ni Imana agombye kungaburira bandu senge igituma yagendeye wewe yarusha abandi rero ndabushimiye cyane akura Imana musize umugisha Imana irwanye ivyiwe kandi amwifuriza kubona Imana imuha uruvyaro rwiza abahungu n'abakobwa ndamusanga ku biro ndabizi ariko arabizi madamu we niwe kunda gutwenga cyane akavuga ati ngo mwamenye gute sheri wanje yari Imana mwijye ndagashemo sheri wanje Imana mwijuru izuba hezagire Patrick Imana yuko wakuye genda gushimiye igenda bitangura ngana bitangwe muri ndwi ariko ni kwera Imana si kwera jewe ni kwera uhoraho
murakoze cyane imana 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 ibongera umugisha kuko ni igihe c'imana imana ibikoze yes Etienne sindaheza kure jewe reka imbere ko cubanda gato senga gashengesho gato ni kuri hasi mpezagiye mukama datu mwijuru mano bikora uhezagire ikiganza cyo yakuye wasize umugisha mana yakuye mu kigega hasigaye hagaragara canke atake cyari ibindi biriyo uramuhezagira mana umuranye mana mu vyo akora mana ama proteze agugwe cyane mana uhezagire mana ahubwo nitukeneka ko mu Burundi gusa ni hanze ajabuke ajake mu Bushinwa mana imana imuhuza abahindi n'abazungu imana imushoboze mana turahejeje mana uhezagire aba journaliste aho baja kuja hose urahezagira baragira neza muri byose urakoze mu izina rya Yesu amen mana imuhezagire kandi ndabashimiye cyane jewe gituma njye nimere nasho umunsi mpayibona musirutse mbona mikoro ndesha umufi n'abandi bangendeye tutavuga nje konzi Patrick twavuye imodoka ntayibona mbona imodoka mbona none iri yaje n'amaguru mu kunde bajaji kan ntatazi hari niyo ataye kubona mbonye hagaze ngaho nje mbona imodoka rero muri imodoka ajya kumutoye muri imodoka ndayize sinagenda mucoma timi kwitanda bakandeke ko nabona Patrick namubona rikandeke ishira ka kabiri ngenda basabe ye mu ndosa kajya kamoto niko nafise andure je no gafotoye mugabo nakamoto gatonye kandi kajyoshe kwicara kamapine ane imbere n'inyuma abiri nyakubaho nyamudodora mu Bushinwa nyamudodora mu Buhindi imana imwijuru yego kuko kwanye kugoroka neza kubera mugabo office akamoto biramfuma kanyigira mvura nkagenda nyamara ikizo gusoja cose yego ikindi kintu je nasenze imana vati imana iki kinga ryarankwaye hasi ndamugaruka uko ngaho ndagira uko umakano kakamoto canka kakiro kose nzonja gusenga nja mu bintu bitandukanye kugira ngo bitangora imana izo guhezagira uzokura imana izo gusubiza umugisha ndavyiteze uko nabandi numbura bikora kandi imana bazo guhezagira para kubitora gusa hamwe cyo harara abantu bazo guhezagira niba hezagira ibyo ukora hamwe nuwatera imbere tuza duteye imbere imana hezagira ibyanyu kandi muzuma tugendera uko muzo murantumira je mugize ibiganiro nzobitaba Pati tukiri kuri mikoro za Patrick Foundation igisabo ciwe yahezagiye aho wakuye bigende neza ariko hari igisabo avuze ati kinga narigendesha yarantembeje koko kugira ibibazo haruhande yatugira ngo nshike gusenga vyoroshe naho ngendera gukora udugwa dutandukanye ndonkije akamoto sinza hano nigeze kumva batanza kandi kwa nipo simple nawe nyene sinzi kino gisabo igisabo ciwe harya ari yabyumvishe yego harya nzoshika yamaze kumushira kuri list mu bari anattente burya Etienne agiye ku rutonde mbaye ndashima iryo jambo nahine kubivuga iryo jambo nyamukuru ho rivuye uyavuze se ndamukizina ndabizi nyamba ritanze imana aravyumva hari reka tubihezagiza amaso tubirindiza umutima w'Imana katuza kimana izobikora imana izobikora ega ndabizi kuko mpana mabona kamoto nagize kubura kamoto karajya kwazi wiwe tabona ko noshobora kweraka harakande kagoye navuze ati mugabo ndabizi harabona ubumoto ujya mudamu akora muri miseri sode yantuze ya nakumvishe yakansigurira abamubwiza ndazo muze kumubona umubwiza umuntu w'umudamu ajya karushe cyane rero imana ikongera umugisha amen arabizi kuko arabindisha gane yasiruko ngenda baze mwege namwe mwege nko muri journalist ngenda kire muzongenderere muzoze namumbwira ati ega Pati ashaka batuma kwera afatiwe n'akazi batukumbaza ibibazo sinzobisho byo bamugaye ntugira ikibazo aha mugani wawe ati ngo aha washitse rero ni Patrick Ngoga Foundation kandi ni na Patrick Ngoga nyene ubwiwe ibisigaye kuva mu gatondo nta kindi ngo turiko turakora nico kugenderana cyane abantu bari muri bino bibazo rero ni team ya Patrick Ngoga Foundation tugira tuti kameme iyi weekend ako tujya ku mucanga koga mu mazi cyangwa tujya gusambagura amasamaki hariya na hariya oya reka tugende duke dufise tudusangire nabande na bamwe batishoboye ntabwo turiko turagendera abantu bakomeye turiko tugendera abantu bagenda n'ubumuga gituma kubuze ntimwe mugenda abamugaye ko twenda bagira ikintu kimwe abamugaye menga ndashimira nyine cyubahiro umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye yarabwiye umushikiranganje w'intwara gatataraba umushikiranganje aca umushikiranganje wa mbere
aramubwira imbere ko mufata ingingo zose z'amakinga ariko amakinga bagana n'umuga muyubahirize ati kubera niyo maguru yabo ndakimushimiye cyane ariko byagombye kugiramo inguvu ariko umukuru garahagara bwuma ati umuntu ndakimushimira ndo ndagishimikeko ukuntu hita bagana n'umuga akabitwararika Imana izimuhezage je twagize kubonana mukuru w'igihugu nyene president Evariste yatwara umugase ni dede ngaho ndaza nakinyubuka nayinonze cyane ndamugira ati amafaranga mpaye yo kuja kwivuza nangiye kugura imitsi ampa ibihumbi 250 cyari yamaje guje 250 cyari ryambere iraki zibiri cyamafaranga nkora ko amafaranga yo kuja kwa muganga miliyoni ugasanga bawumpaye hataco atari wanje bawumpaye nkomeye bakusanga bawumpaye genda wivuze muganga nkomeye ugasanga nkorako ndamushimira cyane ndamugira ati wewe utakene president azumukuru w'igihugu Burundi iwacu gitege iwacu tugane president ngo ibi nkuko bivuze byarabaye yego namugiye ati muri misa mwana yikende namugiye ati narasenze wikigira 10 namugiye ko nyene jeyo mugabo warasenze yibuke cyacu uribuka unyibuke kujya wibutse wa muhungu imurambya muhemwe ibaro gitwara umugabo wa SNDD ukamukumvira kumufundisha amafaranga yo gukora umugambi nanje wanyibuka unyibuke nuko Imana ivyumve nuko bisanzwe bimeze twaganiriye byinshi kandi bizima ha ruhande yahe cyatugenza turakigabanije ko nitukirangije turakigabanije ko ejo tuzogaruka tongere tugaruke cyuko uvuga ati Patrick ashobora kubatuma twebwe niho akazi kacu naho kugira gute naho kwiterera inkuru hanyuma abantu bakabona ko mu Burundi abantu bababaranye babana ha abantu batamenya ati abantu Patrick hari ibintu byinshi yakoze muri kahise ngo bitigeze bimenyekana byinshi aho nyene ntibigume muri furifuri nimenyekane biseruka muri president nkunziza ati no byaseruka bizotuma amahanga aguhamagara ushike mu bindi bihugu kuko bajya bazungu nabone barakeneye umuntu bashigikira mugabo bakabaro baca none tubifashe bande ambassade ya Amerika ambassade Belgique ambassade y'Ububiligi ambassade ya France ambassade y'Uburande ejo umunsi acako ejo koronka visa utarinze kugura ukangabiza ko umupasi asenga ndakeneye visa gimu yitanga atampe visa wowe ukeneye visa imara imyaka 10 ukagenda mu bindi bihugu bitandukanye byose bakaguba udahangara inkuru nziza imenyekane hanyuma ibisigaye igere kure nuko yes nuko ndagushimire cyane numva twogarukiriza hano kuko dutabe kuvuga ivyiza ndetse n'ivyiza bigize igihugu ntitwobiheza mugabo reka tubiraze tutayimara uyu munsi siga ntavuze hari ikintu wemeye niyo mutama yemeye nuwagenda hajya ahantu kuri kiganiro ampamagara je nzoryoshye inkuru kandi ndaza muzotwenga ni kuwa gatatu niko emwe nanje gatatu kuwa munsi wa kabiri ku mugoroba nzokwitelefonera nzafata umukopo base w'amayinite hanyuma nawe ntuzeye ujya ambia nini wa munda muyayo kigingi je ndamukeneye kigingi tuzobahuza ndakeneye kigingi niyagira mariage nari nateko nzojayo yiwe candagwara kuguru anniversaire yawe amunsi w'amavuko umunsi anniversaire wanje ba itarike imwe navutse ariko imwe y'ukwa mbere mugana anniversaire natefata anniversaire yanje ko ndandayigira mu kwindwi oya je ndiko umuvyeyi wanje yambwiye ati sinibwo itariki niko itariki ndafata rero jewe nacaye fata itariki y'ukwindwi itariki imwe y'uko nshaka itariki zo kwindwi ari abantu baguterera nkagira fondaze nkagira umunsi mukuru wanje nabiteguye yarabaye nagize ndabiso buryo none ubu isakira hari isake namushaka tuyibagu tuzobikora biteguwazanye nayo umuceri dutunga none je mukuru kurongora ndindi yo turi komo numve ngena mbira yaremeyeho canke biracyari muri yarabyemeye ngo wigeze kumbwira ngo ndamuha muri ndamata muri none gashayitsi uwo mukobwa aho nyene atakumbwira cyanibuka ntuze cyanibuka mu reka ndagenda bivuze cyanibuka uyu ntuzeye akora kuri rema ntuzeye mwavuga ibyo bakobya badamu ntuzeye Lenine mana urakoze cyane Lenine tumuntu azogusaba umuriyoni ca miliyoni uramureka umugiye kure gusa ntuzu umuhebe ubanze urabe inyifato yiwe nyabuze ntayo ofisi nyamunkunda ko nkunda tuzobana ingo tubane amanda yarondeye tubana amafaranga gusaba bashaka kuyakoze ngakuri umugambi ryo kuri mu wawo uwo mugambi twokora ni wahe mutarabana tutarabana muri miliyoni mbwira none gashayitsi uwo muntu urabona
tuzomukwa ngahe none atanguye kugusaba miliyoni wa oya byase nta mafaranga ndamuha intumwa zirahari ndofa none yone tukunda guyoga Etienne atanguye kunaniza mutari abana nimwe abantu ntazohava kunaniza azohava nanizanye n'ubundi ivyo ico ndo kandabona ko ntaramwekana kuri egize imana ishimwe shima imana kusenga n'umuntu twahuye basi yakora basi bunoze yakora yemwe n'umunyakayanza umwana agiye from umuntu twahuriye muri bisi ndiko ndasaje je nuri bisi ngiye nduza nagenda senga cha umumama nyene abamwinya mbare mwijenda yabamaje mwijenda atera tuduga acambwira ati uzo kunda musamuhira mwijana uwo mukobwa ndagenda ndamubwira ati umukobwa namushimye nyambara umuyaya nyambara umuboyi sinzi sanga n'umuyaya rero yari zabandi wiwe akiri muto twaje umukobwa namushimye nzo mutware ati no kuri ni sawa ngo ameze neza kandi mushaka kubana ndamubwira ati sawa kubana ni vyiza ati mugabo mbanza mura bingeso tubavuga abanyakayanza bakaze bamwe ati mugabo ngo je tukunda babanyakaza dukundanye abanyakaza bahungu ameze neza mugabo akoga bavuga nabi rero atakumbwira ngo je nkeneye umwe n'amajana 5 nta office nyamuzo nkuru zo nkunda uresha ngo muri tumara igihe kingana gute tumaranye ukwezi kumwe kwaka amafaranga twatatu tumanye ukwezi kumwe ati tangora ku miliyoni n'amajana 5 uwo sigwawe ntato ndebye abakuze urakoze kumanura yego uwo gusabye mumaranye ukwezi kumwe akagusaba miliyoni 5 cukata rondera uwundi be wakwirondereye muri babashiki bacu bagendana ubumuga hega kwaje nkuragira amagara make ninda ni kwanza uri n'umukozi w'Imana yego ndi umukozi w'Imana kandi senga ni beshi narongoje agenda umuga bantuze urabibona abakunda haza naho bari bandahazo bose barongo hari undi atumva yafe umukoga mugaye bise ni Bekire umuga yitwari yari yase igisho rimwe akora nga muri sefa yatwawe n'umukobwa yitwa Faida amugaye wo mu Rutana bose barubakanye kandi bose baba ngaha jamaze kuzura abantu beshiga ahantu ahane ndawuri je rero umuntu azotwara umugaye no kuvuga umukobwa agendana ubumuga n'umuhungu agendana ubumuga iyo mariage ni fondation izayikora ari urabubyumva ati ko numva umengo bica bigorana bose mu gihe bagendana ubumuga bace bafashanya gute ndavye abantu turafise amakouple y'abagenzi babana nyamudama agendana ubumuga n'umugabo agendana ubumuga kandi bikagenda neza abana ntibavuka bamugaye bikuva ku bijanye no gufashanya bijya bikorwa kuko oya ndiko ndaraba nka nipo simple iyo bishika gatwara nyene ufise ibibazo nkawe kubera yaci yaronka ukomeye kugira ngo mufashe bigenda mu dusheze rano urabona Etienne arakomeye Etienne ntaca atawukora mu nzu n'uyo mwigeme ntaca atawufasha hama tukabahezagira akubaka urugo rwa reka nje gusenga fukama ni gufukama nibazo umenye ibibazo byawe mu mezi 5 naho tugurishije inonzo oya imana yarabindinze kuko